twebwe mu mugambwe turongoye muri radio n'abandi dusanzwe ducuditse twebwe leta y'u Burundi ntiyari gutera urukumu kwinjira muri CPI muri rya sentare kubera irya sentare ni igikoresho cy'ibihugu vya rutura kugira ngo bakandamize uwo bashaka mu bihugu vya Afrika cyangwa ibihugu vya Amerika y'Epfo. Hanyuma ikindi nacyo murazi neza yuko ingingo y'ukuzorengutsa abategetsi bamwe b'iki gihugu yafashwe kera n'ibihugu bimwe vya Buraya kubera mugerageje kuvyibuka abantu batuka intwaro batuka umugambwe CNDD-FDD urongoye igihugu uyu munsi abantu batuka abategetsi bamwe biciye ku banyepolitike bamwe uyu munsi bahunze hamwe n'abasanzwe bamwe twita société civile mugabo bagira ivya politike muri buko yuko bariko baravyina bariko baracyoza ubutegetsi buriho bavuga ati Petero Nkurunziza zojirahe no kuvuga rero bamaze kubivuga n'agateka kazina muntu katarasinzikara no kuvuga ruko bari bafise ico bishimirije ntibijanye rero n'ivyo uyu munsi ariko gutuma tubona yuko iyo sentare ikoreshwa mu vya politike nikora kugira ngo ntikingira agateka kazina muntu ikoreshwa biciye ku vya politike ariko gituma rero bene uwo mucamanza abahengamye umuntu abafise uburenganzira bwo gukinjura akavuga ati wewe urahengamye akavuga ati jewe ugo rubanza abo bashinga ntahe Jesse nemera ko bacira urubanza kubera barahengamye. Ivyo rero ndababwiye ni ibintu vyibonekeza kandi umuntu asubiye mu bimenyesha makuru yobona neza yuko ingingo y'ukurengutsa abantu abategetsi b'iki gihugu yafashwe kera ntiyari ijanye na gatonya n'ivyo agateka kazina muri iki gihugu.